Turifuriza ijoro ryiza abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza murene mu bice bigiye bitandukanye twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kugenda muramererwa neza. Turabahaye ikaze abatwumviriza muri rino joro ngaha kuri ino mbonesha kure yacu nayo ya Nyaburundi News TV, imbonesha kure imwe rudende bandanya kwashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta, amakuru agezweho aragaruka mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze mwese rero abanywanyi b'ibiganiro byacu, dore ingingo nkuru rero by'umwihariko tugiye kugaruka muri kino kiganiro cyacu cyo muri rino joro, by'umwihariko muri rino joro kuri uyu wa kane ku igenekerezo 24 gitugutu umwaka wa 2024. Mwese ndabahaye ikaze abatwumviriza ngaha kuri ino mbonesha kure yacu anayo ya Nyaburundi News TV, mbonesha kure imwe rudende nyine ibandanya kwashikiriza amakuru akomeye cyane. Nga mu gihugu cy'u Burundi haje kumvirizwa urubanza rukomakomeye cyane bamwe mu bagize uruhare mu bikorwa bigendanye no kunyuruza abantu, nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira gushika ubu ngubu. By'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange aratugira muri no mwanya, by'umwihariko nuko ngaha mu gihugu cy'u Burundi abantu bagiye barafungirwa ibi byaha bigiye bitandukanye no mu myaka yaheze, bariko barimugwa, abandi bagakorerwa by'umwihariko icyo twakwita nk'iyicarubozo, abandi bakaborezwa igufwa, nk'uko amakuru yama aradushikira. Ibi byaje kugenda biratuma rero tugongana n'ubutumwa butabariza General Aigeme Bunyoni yari asanzwe ari umushikiranganje wa mbere w'iki gihugu cacu ciza cy'u Burundi, ndetse akaba yarigeze no kurongora igipolisi cy'u Burundi by'umwihariko, ariko kugeza ubu ngubu akaba ariko yagirizwa ibyaha bigiye bitandukanye. Nga mu Burundi abasirikare ndetse by'umwihariko n'abapolisi bagiye batandukanye, cyane n'igice kijejwe by'umutekano ndetse n'igendereza, bariko barafata abatari bakeya, by'umwihariko bakaba bariko barabanyuruza mu buryo bukomakomeye cyane. Bamwe bariko barabakura rero mu ibohero rya Mpimba babagana mu bindi bice bigiye bitandukanye, abatari bakeya bashimangira ndetse bakanagaragaza neza yuko babangamiwe n'ibikorwa nk'ivyo biriko biraba. Cyane abacungera ayo mabohero baragaragaza ndetse by'umwihariko bagaragaza ko ari akarenganyo gakomeje kugenda karakogwa, nk'uko amakuru akomeza kugenda by'umwihariko adusumira ndetse nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Turabwira ko byose mu buryo bukomakomeye cyane, aho turarabera hamwe rero amakuru nyine yihuta akomeje kugenda aravuga cange akomeje kugenda aradusumira mu bigendanye n'ibyo bikorwa canga si by'umwihariko n'ibyo bikorwa bigayitse. Cyakora abanyagihugu ntibajya umunwa mu kugaragaza ko kenshi amatora yimirijwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko aricyo kintu gikorwa canga se aricyo kintu gica kirakora muri rusange, nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kuva mu ntwarate 2023 gushika ubu ngubu by'umwihariko nta muntu arigaragaza afise indwara y'ubukangwe, nk'uko byama biradushikira by'umwihariko iyo byashikirijwe kuri wa 24 gitugutu 2024, by'umwihariko nk'uko amakuru akomeza kugenda adushikira nyine kuri uyu wa 24, by'umwihariko igenekerezo rya 10 by'umwihariko umwaka wa 2024 n'umushikiranganje w'amagara y'abantu ndetse no kurwanya sida, aho rero ubwo bushikiranganje bufatikanyije nabo rero bufashanya mu iterambere ry'amagara rero y'abantu, bwari buramutse by'umwihariko buhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara y'ubukangwe ku isi, uhimbazwa buri tariki ya 24 gitugutu, uko rero umwaka utashe, nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Turagaruka no ku yandi makuru agiye atandukanye yakomeje kugenda aravugwa ngaha mu kino gihugu cacu ciza cy'u Burundi, aho turibanda ku makuru yihuta agezweho kandi akomeje kugenda by'umwihariko aragaruka ku bigendanye by'umwihariko n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Muraza kunyemerera rero ngaruke ku yandi makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi ngaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abanyagihugu benshi ngaha ku butaka bwa Kongo barakomeza kugenda basaba yuko Bwana Tshisekedi rero atohiyahiya by'umwihariko agerageza guhindura itegeko nshinga. Abatavuga rumwe rero n'ubutegetsi barakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko ngaha mu gihugu cy'u Burundi barakomeza kugenda bagaragaza ko ngaha ku butaka bwa Kongo abari ku ruhande rwa Moise Katumbi, Dr Denis Mukwege ndetse n'abandi bagiye batandukanye bakaba bakomeje kwamagana ndetse by'umwihariko no kwerekana neza yuko by'umwihariko batishimiye
ndetse by'umwihariko batariko baranerekana cyangwa se baragaragaza yuko babishimiye ibyama biratangazwa. Ibyo rero Tshisekedi aherutse gutangaza ari mu ntara ya Chopo, aho yashimangiye ndetse akanagaragaza neza ko yifuza ko itegeko nshinga ryo zahinduka ngaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Turagaruka no ku yandi makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa, amakuru agaruka ku bigendanye n'umutekano hirya no hino ku isi, by'umwihariko aho amakuru akomeje kugenda haradushya cange akomeje kugenda haradusomera agarukana by'umwihariko cange akagenda agaragara mu bice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera, akaba ariko aragaragaza ndetse by'umwihariko arerekana neza yuko mu bice bya Beirut hongeye kugabwa ibitero karundura, ibitero simusiga, ibitero byaje kugenda birahitana abatari bakeya nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Ndabaha ikaze mwese by'umwihariko abatwumviriza bari mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye, twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cyane. Nimba ari ubwa mbere shise ngaha rero byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5. Abatwumviriza bari mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini, abatwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese turabahaye ikaze mwese. Reka tubatangurire ngaha muri kino gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Amakuru yihuta adafite ivumbi by'umwihariko aragaragaza ko by'umwihariko mu nyuma y'uko Red Tabara ikoze amateka ikagaba igitero ku banyagihugu bo muri ibi bice by'umwihariko baherutse kugenda baratangaza cyangwa se baragaba aho uyu muhari usanzwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi waba uriko urakorera ngaha mu ntara Kivu y'Amajyepfo, ndetse bamwe bakaza kwicwa abandi bakambugwa ibigwanisho ku ruhande rw'uyu muhari wa Red Tabara. Amakuru aravuga yuko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hamaze gufatirwa abasoda bashika muri 7 b'uyu muhari wa Red Tabara ndetse banabyiyemerera, bemeza ko uyu muhari rero by'umwihariko ngo waba ufise gahunda ndetse n'intumbero zikomakomeye cyane zo kuza guhungabanya umutekano w'u Burundi, ndetse binavuga ko bari baje ngaha mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko mu bikorwa bya gisirikare nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ibi byashikirijwe by'umwihariko namwe mu bayobozi bagiye batandukanye ngaha muri kino gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, harimo uvugira ubushikiranganje bwo hagati iterambere rusange ndetse n'umutekano Pierre Nkurikiye, ahejeje gushimangira ndetse no kugaragaza ko Burundi bukomeje kugenda by'umwihariko burakora amateka mu nyuma y'uko u Burundi bukomeje kugenda burakora amateka ko makomeye cyane mu kurondera abanyabyaha ndetse no gufata abanyabyaha n'abandi bariko baragerageza guhungabanya umutekano w'abanyagihugu nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Red Tabara ivuga ko rero by'umwihariko ishaka impinduramatwara ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bakaba binavuga ko ishaka impinduramatwara mu gihe by'umwihariko ibigendanye n'umutekano muke cyane bikomeje kugenda birafata indi ntera, ndetse bakaba bariko baranagaragaza ndetse baranerekana neza yuko ibyama biradushikira canke biradusumira by'umwihariko bigaragaza imbaraga u Burundi bukomeje kugenda birashyira mu bikorwa bigendanye no gucunga umutekano. Usibye kuba rero hari inzego zijejwe ubutasi ziriko zirakora ijoro n'amanywa, biravuga ko mu bindi bice bigiye bitandukanye naho bakeka ko hanyuzwa abantu ariko aracungirwa umutekano ku buryo bukomeye cyane n'abiganjemo ba Mudahusha nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko bikomeje kugenda biradushikira cyangwa amakuru akomeza kugenda aratugeraho nuko by'umwihariko abo basoda bashobora kuzorekwa itangazamakuru ku munsi w'ejo mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bo kwisobanura neza ndetse bisobanure imbere y'abamenyeshamakuru ndetse n'itangazamakuru bigiye bitandukanye. So bwa mbere ngaha mu gihugu cy'u Burundi rero by'umwihariko bakoze ibyo bintu nk'uko amakuru yama aradushikira, aho by'umwihariko bakunze kugenda barabafata inshuro nyinshi, ndetse benshi bakaba bagenda baranicwa, abandi bakaba bagenda barahura n'ibindi bibazo bikomakomeye cyane nk'uko amakuru yama aradushikira cyangwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko harakibazwa by'umwihariko ibigendanye n'uyu muhari wa Red Tabara, mu gihe Red Tabara iherutse gukora iyo bwabaga, ndetse by'umwihariko ikaba yaraje igashimuta abanyagihugu ndetse abandi ikaba yaraje kugenda by'umwihariko irabahitana, aho ibaziza yuko bace baratanga amakuru akomakomeye cyane agendanye no kuranga aho uyu muhari wa Red Tabara wari usanzwe urakorera cyangwa se wari usanzwe by'umwihariko urafise ibirindiro nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira.
kugeza ubu ngubu kandi amakuru adafise ivumbi arakomeza kugenda arashimangira ndetse aranerekana neza yuko inzego z'umutekano zacu z'igihugu cy'u Burundi mu ntumbero yo kugira ngo amatora yimirijwe nga mu Burundi abashe kuba yogenda neza uko byagenda kose ngo inzego z'umutekano ziri maso. Ujejwe kuvugira ubushikiranganje bwa hagati na iterambere rusange ndetse n'umutekano Pierre Nkurikiye yaje kugenda arashimangira yuko Burundi kugeza kuri no nshuro by'umwihariko ata muntu n'umwe ariko kuba yoboca muri humye mu nyuma y'ibonararibonye ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bya gisoda bikunze kugenda biragaragara canke bikunze kugenda birakorwa ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi nk'ako amakuru yama aradushikira canke aradusumira. Biravuga ko kandi by'umwihariko ngaha mu gihugu c'u Burundi abaredita barakunze kugenda by'umwihariko barafatwa inshuro nyinshi aho baba bagirizwa canke bariko baragerageza kwinjira mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Nga mu Burundi kandi urubanza rw'abagirizwa ko rero bogandaguye umupfasoni Rosine Irakoze kwigenekereza 15 z'ukwezi kw'indwi 2023 mu Kamenge rwarumvirijwe by'umwihariko kuri wa kabiri nkuko amakuru y'amadushikirwa uheze igenekereza 22 gitugutu 2024 by'umwihariko mwibohero rikuru rero rya Mpimba nkuko amakuru y'ama aradushikira. Tubibutse ko rero by'umwihariko mu bakekwa ko bakoze iryo bara harimo rero by'umwihariko umugabo wa Rosine Deo Tungichimpaye avuga ko rero yatanze amamiliyoni atari makeya yo kwipfakaza by'umwihariko akayacisha kuri murumuna wa Rosine mu biro rero by'umwihariko Tereze nawe akavugwa ko rero yayahaye abasore bashika muri babiri. Umwe rero by'umwihariko yari yiga muri kaminuza ya gisirikare ya Escam Izere Paul nkuko amakuru y'amaradushikira ndetse uwundi yari muri kaminuza y'igipolisi Steven Munezero. Hari n'intwazangabo mu gipolisi ivuga ko by'umwihariko iyi ntwazangabo ivugwa ko rero by'umwihariko amanama ategura ubwicanyi yarabereye iwe by'umwihariko. Hari n'undi avuga ko by'umwihariko muri iyo dosiye Desire Manirambona by'umwihariko we yanyurujwe by'umwihariko n'iperereza aca aricwa. Abakurikiranira hafi rero iyo dosiye ni kenshi bagiye baratumenyesha yuko rero bibaza ko batokivamwo batubwira ko rero Deo Tungichimpaye by'umwihariko azotanga ibiturire ntihaboneke ubutungane. Ubundi yavuzwe ko yoba rero by'umwihariko aragerageza guhubya by'umwihariko ubutungane ni umubyeyi umwe muri abo basore bavuga ko rero bapatanye kwica Rosine Irakoze by'umwihariko umubyeyi arafise ipeti rya generali de brigade ari rero mu baserukira Burundi mu makungu nkuko amakuru yama aradushikira. Ubutungane bwoba by'umwihariko bugiye kwikubita agashi by'umwihariko bukiha iteka muri dosiye cyangwa se by'umwihariko buzobandanya ibyo rero tumenyereye ku madosiye menshi cyane. Mbega hohore by'umwihariko abanyurujwe Desire Manirambona bazobibaza ubutungane. Hari abakomeje kugenda bibaza rero amaherezo y'ibi bintu ariko by'umwihariko batari bakeya bakaba bakomeza kugenda baragaragaza ndetse baranashimangira yuko by'umwihariko uyu nguyu yagandaguwe by'umwihariko byaturutse ku kagambane ko bari bubakanye batari ko barumvikana. Nga mu gihugu cy'u Burundi rero by'umwihariko ikibazo kinateye inkeke gikomeza kugenda kirafata indi ntera ni ibikorwa bigendanye by'umwihariko no kugandagura abantu ndetse no kubanyuruza ariko cyane bigaca birakorwa na bamwe mu bantu by'umwihariko basanzwe bubakanye n'abandi nk'uko amakuru yama aradushikira. Mu minsi iheze nibwo rero twabamenyesheje amakuru akomeye cyane yashimangiraga ndetse akanerekana uburyo rero by'umwihariko Pascal by'umwihariko aherutse kugandagurwa mu buryo bukomakomeye cyane nkuko amakuru yaca aradushikira canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Uyu by'umwihariko byaje kugenda biramenyekana yuko by'umwihariko hoba haragiyemo akaboko k'umukenyezi wiwe batari bacyubakanye nkuko amakuru yama aradushikira canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Icyo gihe rero by'umwihariko biravuga ko umukozi wiwe ndetse by'umwihariko n'uyu mutambukanye bafashe ingingo ndetse bakora ibishoboka byose mu rwego rwo kugerageza ndetse no kugaragaza neza yuko by'umwihariko ibyama birakorwa cyangwa se ibyama biriko birageragezwa nga mu gihugu cy'u Burundi bikomeje kugenda birafata indi ntera nk'uko amakuru akomeje kugenda aradusumira. Ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo uyu munsi hiriwe haravugwa amakuru akomeye cyane ndetse akaba ari amakuru atariko aravugwaho rumwe nk'uko amakuru yama aradushikira.
ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo by'umwihariko harakomeje kugenda araca amarenga yo kugerageza ndetse by'umwihariko no gushakisha uburyo riri tegeko nshinga ryohinduka. Iri tegeko rimaze igihe by'umwihariko dore yuko by'umwihariko zimaze igihe ritari ritoya by'umwihariko ritowe. Bwana Tshisekedi rero by'umwihariko aragerageza ndetse no kwerekana yuko by'umwihariko yifuza ndetse by'umwihariko anashaka yuko by'umwihariko itegeko ryohindurwa ngo bigendanye n'ibihe bidasanzwe igihugu ca Kongo giherereyemo, ndetse akaba yaje kugenda aranagaragaza ndetse aranerekana neza yuko by'umwihariko abafise impungenge ku bigendanye n'ingwano zirashikira zikomeza kugenda zirafata intera ngaha muri kino gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iri tegeko rero rirashobora kuzofata izindi ngingo zikomakomeye cyane ndetse zimwe zishobora no kuzagira ingaruka by'umwihariko ku banyagihugu nk'uko amakuru yama aradushikira. Icyakora abatavuga rumwe n'ubutegetsi biganjemo nka Moise Katumbi asanzwe arabarizwa muri Katanga, amakuru yihuta yandi akomeza kugenda aradushikira canke akomeza kugenda aradusumira, akaba ariko agaragaza ndetse aranerekana neza yuko by'umwihariko abo bategetsi bombi baba Deni Moise Katumbi, Dr Denis Mukwege ni bamwe rero mu bantu basanzwe baragaragaza ibyiyumviro byabo bya politike nga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Baragaragaza yuko rero bwana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ariko aragerageza mu rwego rwo kugira ngo azarabira hamwe rero by'umwihariko canga azace ararabira hamwe rero uburyo nyine yazongera kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu imanda ya gatatu mu gitegeko nshinga ku butaka bwa Kongo rigaragaza rikanerekana neza yuko umuntu arekuriwe kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu by'umwihariko imanda zikamuri zibiri nazo zimara imyaka itanu. Tugaruke ku yandi makuru akomeje kugenda aradushikira. Mohamed Skayanera yanyuzwe rero by'umwihariko yanyuze mu byuma bisa n'imbaho by'umwihariko mu nyuma abigoranye arafise imifuka mikeya ya plastike yashyizwemo rero ibintu byose yashoboraga by'umwihariko kuramira mu nzu ye yari amazemo iminsi ishika kuri 45 nk'uko amakuru yama akomeza kugenda aradushika cyangwa aradusumira. Iyo nzu by'umwihariko yamuhagurukiyeho by'umwihariko we n'umuryango wiwe bitewe n'igitero cya Israel cyahitanye abantu bashika kuri 18 barimo abana bane rero nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima ngaha muri ibi bice. Icyo gitero gitunguranye rero by'umwihariko cyagabwe ahantu abantu by'umwihariko batatekerezaga ko rero by'umwihariko bavugaga ko hari umutekano muri metero 150 uvuye ku marembo y'ibitaro bya leta binini cyane kurusha ibindi muri Libani byitwa Rafiki Hariri ibiriro mu majyepfo ya Beirut nk'uko amakuru yama aradushikira canke aradusumira. Amakuru akomeza kugenda aravuga ati nyuma y'igitero twumvise ikintu gisakuza bivugwa ngo by'umwihariko buno kandi by'umwihariko ibintu byose byaje bitugwaho amabuye inyuma, amaraso inyuma, byose by'umwihariko biturwaho guhumeka by'umwihariko ntibashoboraga guhumeka nk'uko amakuru yama aradushikira canke aradusumira. Atanga amazina rero by'umwihariko y'abaturanyi be by'umwihariko bashika muri 5 bakiri rero munsi y'ibinonko by'ingo zabo by'umwihariko zasenyutse. Hari n'abandi rero bahise bicwa mu gace by'umwihariko bari batuyemo, barimo rero abakobwa bashika muri 2 y'imyaka 19 bari bicaye by'umwihariko hanze y'umuryango w'inzu ngaha muri kino gihugu ca Israel. By'umwihariko Israel yarafashe ingingo yo kugaba ibitero bikomakomeye cyane Beirut nk'uko amakuru yamara dushikira mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kugenda barabira hamwe ndetse banafate ingingo yo gusoza ndetse no gushyira ku iherezo ibikorwa bigendanye by'umwihariko n'imihari igiye itandukanye. Ni mu gihe umuhari wa Hezbollah bakomeje kugenda barahangana nawo rero nawo bivuga ko ukomeje kugenda wohereza by'umwihariko icyo twakwita nk'intwaro ziremereye cyane cyangwa ibindi bikorwa bya gisirikare bishobora kuba byotera impungenge nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho muri rusange. Ibi birakomeza kugenda biragaragaza biranerekana neza ubukana bw'ingwano by'umwihariko ikomeje kugenda iratwara ubuzima bw'abatari bakeya mu gihe ngaha muri Minisiteri y'Ubuzima mu ntara ya Gazaho bivuga ko abarenga 43,500 aribo bamaze kugenda baragwa muri iyo ngwano mu gihe by'umwihariko yatanguye umwaka uheze 2023.
nkuko amakuru akomeza kugenda haradushumira rero by'umwihariko mu mushikiranganje wa mbere wa Israel bwana Benjamin Netanyahu naryo umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwihariko yifuza kuzatuza ari uko ibikorwa bigendanye no kugarukana amahoro n'umutekano abishyizeho akadomo. Ndashimiye abanywanyi b'ibiganiro byacu dusubira mu masaha y'igitondo.